bene gihugu bo muri komine Nyabihanga ndazi ko mubwirwa rimwe mukumva gatanu. Ikigenza urumuri rw'amahoro mwacumvise nuko urumuri rw'amahoro ruza rudushigikira mu bikorwa by'iterambere tuba turiko turarangura. Mwumvise neza yuko aho urumuri ruciye ugasanga ati abantu batari ku kivi rwirenganira rukigira ahandi. None rero bene gihugu twashaka mwakire neza uru rumuri rw'amahoro na cyane cyane mu gukora ibikorwa dukora tukabikora tuvyerekeza kuri yambona kazoza kuri ryahangiro ry'igihugu aho mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu cifashe abavuka komine Banyabihanga bakazoba bigaburira bakazoba bifashe abana bavuka muri komine Nyabihanga bakazoba bize neza bararangije amashuri bafise ubumenyi bukwiye bashobora kuzodushikana kuri rihangiro ryaho mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu cifashe igihugu gifise abana b'incabwenge. Ubwo rumuri rw'amahoro ruza kutumurikira kugira ngo dutangure isemo. Aha turiko turatangura isemo numushinge uzodushikana kuri iryo terambere uzodushikana kuri iryo hangiro ryo mu 2040 no mu 2060. Murabizi neza aho tugwaye, murazi neza aho dukomeye. Umumwe wese yisuzume babibasavye timbega none jewe iri hangiro y'ugushika mu 2040 igihugu cifashe mbega jewe none nzoba narakoze iki, nzoba nshikanye he ivy'iterambere. Rero bene gihugu bo muri komine Nyabihanga tubasabe kakageso dufise k'ibintu bidutandukanya. Aha ndavuga ibintu by'amangetengete, ibintu by'uburozi, ibintu bidafashe bituma abene gihugu barara ntibuca, ugasanga bariko baragwana, ugasanga barinubana, ugasanga aho kuja ku bikorwa by'iterambere bari mu bintazi, bari mu butukutuku bariko barinubana, ugasanga barakumiranye kubera kwinubana kwikekana ko uburozi canke ibintazi. Kugira dushike kuri iryo hangiro rero yo mu mwaka wa 2040 tumeze neza, twese tungana, twese twiyambika, twese dufungura neza, twese dufise n'amafaranga ku mufuko, tuvavanure n'ivyo bintu bidutandukanye. Twiyamirize abantu baduteranya, bagateranya barahari abashaka kuducamwe imice ibiri barahari. Tuhagurukira ivyo bintu rero kugira ngo dushigikire icifuzo ca nyene icubahiro umukuru w'igihugu ashaka kudushikana kwiterambere rirama. Abateranya b'inyabihanga nta kindi barondera nugusamaza, nukubasamaza kugira mugume hahandi, kugira ntimuve hahandi, mugume muri nyuma, hanyuma ikomine yacu twahabiye, ikomine tuzeye ko vyinshi dusange turi nyuma y'izindi komine. Nagomba rero ndabakebure kugira ngo ivyo bintu bidutandukanya byose tubisige hariya, maze twigire ku bikorwa by'iterambere, tuzosange nk'uko turi benshi mu ikomine Nyabihanga niho turi abantu benshi. No mu bindi bikorwa byose tujye imbere, twerekane ubwo bwinshi bwacu ico bumaze. Nitube benshi bubusa, tube bamagiriranire, dushigikirane mu bikorwa vyiza, ariko ntidushigikirane mu bibi, ntidushigikirane mu makosa, dushigikirane mu bikorwa by'iterambere. Tuje hamwe twiteze imbere, tuje mu mashirahamwe mu makoperative kugira ngo iyo hageze abantu baza kutuzamura, baza kudushikana ku iterambere rirama, iyo basanze turi hamwe mu mashirahamwe birafasha, bica byoroha kugira ngo iterambere ritere giyongera. Hano muri Nyabihanga turafise ibintu byose byotuma dushobora
gutera imbere vuba vuba, mbere ntiturinde gushika muri wa mwaka w'ibihumbi 2040 batubwira. Mu bihumbi 2030 turashobora kuhashika ibintu twarahinduye, nitwavavanura na bya bindi biduteranya.